Chéri. Ahise. Ça va? Ça va bien. Yego. Ameze neza. Ndakora kumwe wiyugaraye. Oh, niko nama, niko meze. Tangi byabaye bose navyo. Bana ibintu ndiko ndabira kuri rezo sosio. Nahari wavyiteguriye. Rero ngire tuduhereye. Turi mu mabara ya Saint. Ntawe uzi kugira umeze. Zugukaridiriye tura. Ariko rero nanje navuze ati uyu munsi mukuru vraiment kameme nanje ntegeza kuja kuraba umuntu. Rero niyumviye mu bakobwa bose bahari ndabataneza kuja kuraba Alice. Thank you. Sivyo gusa sinajuko nyene. Beshi bazana amashugwe amota neza ameze iki mugabo jewe special. Egishwira afite Chéri bwa kamera. Special. Thank you. Naguhitani yana. Urabona aka gashugwe akanakiswe agashugwe. Muga musanzwe ni kigori. Kubera iki rero nahisemo kukuzanira iki gihetse ikigori. Ndakuzanira agashugwe gahetse ikigori kubera iki kigori gifise intete nyinshi. Kandi urutete rumwe uko urutera rubandanya gwaguka utera gatete kamwe gashobora guheka ibigori bibiri gatete kamwe bibiri uko niko urukundo rwacu rutagira dafise intango nihereze ntiruzofa ruheze rugiye gukura nimba no musi ndaguhaye ishuri ejo ni Arion higa ejo ni Verity iko nibintu biguma bikura kuko ni intete aturateragi turateragiye ego abikora mugabo rero ngize ikosa kuza ntafise umufotografe kuko mwisi nzima ni wewe wonyene uronse ikado do valeur aka kagori kari mu bwoko bwe urashobora kuyiba inyuma none nturira basikado y'Imana urashobora kubaho kuzana umwanda ngamuhira uyu no mwanda aya makarangi n'urezi ica sigura none iyi kado isa mu maso ugiye ntamaze kugikoko none ndakura none ari umeza nakubwira ashara kuzana umwanda ngaha cyangwa wanda buri umwanda uzanye ngaha kuza gutera umikoshi gusa abantu urafite ibyo utanga ngaha kuza kuntera umwaka gusa Oh! Pesas. Mugano kabere niko kanyishe. Wow. Sikore. Romantiko ko. Pesas. Ko aberewe. Usura wibagenda wande. Antuka kaniko mezese. Ndirimba ka. Oya, ni se kuri anniversaire ni kuri December. Je sais Valentin. Bon. Kubera ntaje guteba umiritse. Amaso yose. Bashaka kubona ikintu ugomba kumbwira. Wewe umiritsa.
Surprise! Akanaki wawe kuri Saint Valentin. Kyoe kwa be. Urashobora kubahuka. Kwari kimwe ko muvyirisha vuye umunsi vuye. Ibi ni biki? Twe nande? Ico ni giki? Shimye kuzana agashurwe gasa na fere nisunza amategeko y'ibarabara. Uzi ko jewe ndi umushoferi ntembereza imodoka. Twebwe mwibarabara hatse itara ritukura ubuhagarizwe. Hajya bazana ibishurwe bitukura, hajya bakubwiye ngo stop, babaguhagaritse nturengaho. Ariko iyo hatse itara risa n'ubururu, bakubwiye ati inzira n'umuharuro urengana. Nanje nshimye kukwereka ko akira kano kantu mu rukundo rengana winjire mu mutima wanje. Okay. Nanje shimiye kukubwira ko amateko y'ibarabara si yakora mu rukundo. Mu rukundo ibara ry'ubururu bisigura ngo subira inyuma ivyo washikirije ntivyumviwe. Go. Jana ugashurwa shaho gashira ku meza ure ko wabona amahera. Mushima babaha ibishurwa bitukura nk'ababahaye ruje mu mupira. Nico gituma wakomeretse ku munwa. Kugoro ari buragwiye. Sweetie, ça va? Ça va. I'm okay. I'm good. Yeah, I know what's in it. Wow. Nibo? Anje nimviye kweli nakonde mu gatondo ku telefone azimije. Mwana avuga ati ngo nko kugutangaza nyene kiva no ndakunda. Ndavuga ati musenzo kugendera. Kandi ntungaye jare nyene sinajeri nabi cyo ngo nze nkimbwa. Nuko nyera musaba wakunda inanje navuze ati reka ndamushirikiye. Amashurwe ari menshi aratandukanye mugabo sinajuka. Okay. Nalugwa mbunyiche kama mvona gwe. Ishurwe nakuzanye. Ya Saint Valentin. Akuje kunyiche. Reka byose ni kwawe. Tiens mon bébé. C'est pour toi, n'umusi wawe urukundo. Koka none nkuru uko yintumuka. Ubona narushira he? Oya, naje ni moto. Nakavumbi. None kumugora asanga usanga rukora tumamwe nimi Riraka mwijoro. Kandi uko ryaka ni kunyibuka. Kwa gute romantique. Kwa kumezu. Hege bituma tuba romantique si. None siri shuwe. Hari bituma tuba romantique. Basi ndafuka. Osho guhaguruka. Ntashugwe risumbi. Osho guhaguruka. Ntashugwe risumbi. Reka nishimitsita gite. Osho guhaguruka agenda bandana. Nasubirani. Isubirani inyuma imoto yakoze ngena ushaka kuronde inde gutwara. Uwo numwanya wataye. Numwanya wataye no. Yaho kuki nyegereza. Ikorera cyangwa ushiye mugongo kujya uruzanye ufata inzira ugenda. Ntabwo ari ivyo waduha twebwe. Sinkundize. Urakoze basirisigara. Bipfinda gusa. Ushaka mvuge gute? Subira inyuma. Ushaka mvuge gute? Ako hari abantu babasazi. None byo navyo bibaho. Mana yaje. Ndawe yasatse burundu. Nangu mana. Nirirahenga nibaza ko ico ngiranye naco ndakiro. Haracho. Ndagaterekeye mwiza wanjye. Akarinda kakurukanije mu. Akafu. Kumbona atanu ngatwo gatereka. Karahabiri ndakubwira wakazanye. Kandi ubona ari mu nzira. Ninda karungiza.
Bisaba kwanza mukunzi wanje. Bisaho? Usangene ndikutandiko ndatangara. Neje ntuzi ko Naranguriye akantu nagakika. none je ntuzi ko nkora kwisarama. Ndabizi nino kutambwiye basi ko kwavu hari ikintu uhavunzanira. Kubw'urukundo ndagukunda. Narimvuye uburyo no rugaragaza rukava mu majambo rukaja mu bikorwa. Ndiyumvira mu bintu Imana yaguhaye by'ibihimba bifite agaciro naho uciro utandukana cansangana amaguru yawe. Uko amaguru yawe niyo ushobora gukoresha mu kwiyunguruza kugira ngo ushika. Kandi ayo maguru nyene niyo yokuganisha aho nobandi kugira ngo dushobore guhashanya kubonana. Chawa kukura amaguru yawe y'agaciro kandi nawe wambara ibyato by'agaciro. Nace niyumvira kugukoreshereza kano kantu kagaporte suri so turashira ku bya birato byawe iki kugira ngo bize neza. Iyo kadona kuzaniye nyereka nkunda gashira rero bazije ko ndi umukozi nta bintu je byo kwizanira abantu by'amafyeri. Urazi ko ndi umukozi Shema kwanya njya hondaga nagasize na prere. Ninde ko atafisendeka kwa mje. Niyo gift and unzaniye uyu munsi. Ariko basazi baragwira n'ukuri. Wiyumvira bati gift na umukunzi wanje ugenda kukubaza ivyo bari byo nzanira. Nakubwiye ko mutanu shiri ntari kubirato. None kwirato byakunda ko biri kw'inkungugu. Nakubwiye ko mutanu ntari kubirato. Urupa harimo rakagaye uje no kungaye biba biri kinkungu wacu usanga impamvu biri kinkungu ariko kubera ko nafise akantu mbeka kubirato uko kuntu ko nyine ujumeze ego basi ndatahura basi nakazi ka urumubaji sawa ucuge cyomba ibintu bimeze uko nicenga uko nari kushantiye. Oh no subira rero genda ubana n'icyo amafaranga uko ndabara ko unufise akwini genda ubana n'icyo amafaranga sawa wowe ndagasize rero dora aho kuronka ngaho genda ubikorere azi umuntu aborohera mu kibanza ko n'umutwe ikorera utware ikorera ushira ku mutugenda yakasubirana inyuma bashaba mu mata y'amaboko genda urafise genda baguye sawa kandi yasubize kucera kuzicutse umva ntukugishe maje sohoka sivyo ndabona igena aka bling bling sohoka Chenise gift wabwiye batanga uwo mukunzi wawe none wewe watanga kandi wirutse yarushe yikorera n'indi kumbya winduka mba yamurenze bazana ama gift none wewe watanze za twe je nibiko ndabizanye wewe watanze byara bashaka ndaguye bemwimenya uzagotaha uko nyene nubwo umumye amaso ngarevyuriye ndiye no munwa wababutse nka rubabo bemumenye ico muri ninda ntujya umwegana umusazi n'amakabutura yaheze ninda kubwiye ko nengene ikintu cyo kwiko kwiraje les amis ibihe vyarahindutse uyu munsi ntuzi n'umuntu ngo yafunguye ntuzi wakeneye iki uje wikurira amashugwe menya ico muri menya ngo muri iki bimeze gute menya umuntu kora amatohoza umenya ati umuntu akeneye iki umuzane ikintu omwe kimufitiye akamaro kuza kwikora ishugwe birashoboka ariko niki ikintu kindi umuzane kimufitiye akamaro menya hisigeze nk'ibintu by'amashugwe muri Afrika navyo tumenyereye nguri asoko nzanire muhira dufungure ngurira impuzu nambara ngurira ibirato menya ko umuvyeyi wanje akeneye kwivuza umuvuze aho nzomenya kuko ikintu cy'akamaro ibintu by'amashugwe nibiki bivuga iki muri ikintu gifise akamaro menya ati mu byo kuri uyu muntu yarungiswe n'Imana namwe mashugwe genda muyagi ibintu cyo tuvyuka byamaze gukaba kandi ugasanga washizemo amafaranga menshi ntumenye ngo umuntu yafunguye ubuze gute ko nariye aho nzi ibikorera amashugwe ngurira ikintu cyo gufungura nteriteka mu muryango shika muhira tumenye ko dufise ko umuvyeyi afise umuko amashugwe bivuga iki genda uyagi